n'ukuri nararuha cyane kindi kigira kabiri mu nyuma naratewe n'ibitero muri nyajoro ndayogwa indiruzura byambaye haheze imisi ibiri ndagira ati iyi ngwara ngwaye inda yari yabanze mengana umuduri ndavuga ati iyi ngwara ngwaye naho nja kwa muganga ntibampa imiti ngo nkire ndagenda nyine bampa imiti yo kwikura mu ingwara iranyica reka ngende kwa pasiteri ansengere ngenda muhira basi mfira impande ya mama ngende kwa muganga bampa imiti yo kwikurayo ndayifatira impande ya mama mfira impande ya mama ngateka nzi ngo ansengere ndaza aransengera uwo mwanya nyene nagiye numva inda yatuburutse ndavuga ati ubushobozi buri aha hantu mwana w'Imana ubushobozi buri ngaha hantu Imana kwerera mukoresha kuva uwo munsi sinagiye no muhira naciye ndahaheba naciye ndahaheba none ubu narakize nta n'umusonga numva nzogenda ugiye kubaramutsa gusa mu nda nta n'imisonga ubunya numva umutekano Imana ishimwe Yesu ashimwe kandi ngota ibiroto bibi ariko kandi kuva nshitse ngaha muri Epantase ubu byaraheze. Ikindi shingi nta mvuga narivise umuzimu w'inzoga naranywa inzoga nyinshi cyane ariko kugeza none mwanya nta nyota y'inzoga nigera numva. Ikindi bifise umutwaro narivise umutwaro w'ukuntu keshi byaraza mu nkisambanya ariko muri make nshitse ngaha baransengeye bangiriye deliverance nyenda ziga n'ubu byaraheze. Icyo nicyo shimira Imana. Ngiye mu byo kudandaza ariko nza numva telefone imbare ngo ngwino ku kazi candagenda aho kazi twagiye twe turabura ariko tumaze kubura cangenda ahandi nagiye narosa akazi saa 4 ata muntu akuye kuronka akazi saa 4 Imana ihabwe icubahiro yarampaye akazi hama igitaye ko baca batubari ati muzoduha nimero zanyu za telefone akazi kazoguma muzoguma mukora Imana ihabwe icubahiro yarabikoze. Magaze ngaho nshimira kikabanza ca Epantase naraharonkeye ijambo mu muryango jewe nari umuntu mu muryango ntari mfise ijambo muganka bamvukana twarabana 9 n'umuhungu umwe twakurikirana mugo wa muhungu keshi niwe twakunda kujyana muganda shima Imana kuva aho nshikenga musaza wanje turumvikana ejo bundi niho badutelefone tuduge ruguru mu bintu by'amatongo mbere ku wagatatu ndaca ngaha bandambika ku ibiganza musaza wanje aravuga burya rero je sinduga bahava banyica ndamubwira shabimenyere aguti uratinye icyaha nutinye gupfa ndamubwira cyanga tuduga uri kumwe na je ufise ubwoba musaza wanje acaraza turaduga tuduze twicasha nice mu bagabo nk'abagabo 8 kugira nsinyire amafaranga twari tugiye gutora mugabo mbona umuntu umenga ijisho niribona aturaba nabi ndavuga je imbere yo gusinyira aya mafaranga mbanza kumva umuntu afise ikibazo ncenunga umudama araho nabona yiyagaza mu mutwe araba musaza wanje ndavuga amafaranga ntidushobora kuyakira mu nyuma turashobora kuyakira mukayakurikiza kw'ibijambo mwara yatuyeko tumaze gushika ibujumbura bamwe bagatangura gutubwenge abandi bagasara musaza wanje nci ndavuga jayo mahera nayo nsinya ndabahagarikisha bose mujya bacaba inama yo kugira ndayasinyire maze ko yasinyira nci ndayatora turayarura aha nkaba mfise kuva muri 2003 hariho abataraduga ingozi ku gatumba jewe nyine tuvukana ubwenge mushike wa papa n'umuntu yakuriye mu bapfumu kandi uwo munsi tuduga natwe twahuye agiye mu bapfumu nyene muri Maridadi twebwe rero nje navuga bimenyera kugira ubwoba twe twisinye turi abantu babiri ngo tuduge kandi Imana turi kumwe nayo nunagire n'ubwoba nukuri ndashimira Imana twaragiye ibintu bigenda neza ayo mahera ndayasinyiye barampa ijambo je na jambo nari mfise kweli mugongo ndashima Imana na papa wanyina ashobora kubwira musaza wanje tora fayida ariwe mudugana kubera azi nanje ico ndimwo nukuri ico kintu ndagishimira Imana kuba Imana yarampaye ijambo Imana nihabye cyo ati mutore bisubizo narakire gisubizo narose moto shasha namenza no kubapfumu ndayibura ndayironkeye mu masengesho Imana ishimwe.
nimuze tudugirize Imana icubahiro. Yamagaza hano nshima Imana ariko nashitse hano numva vyaheze. Nimuze dukomere amashi Imana akoze igitangaza. Muri iyo minsi narose indoto ntibwigere ndota. Narose mbona Yesu aza aho turi ndi kumwe n'amabuja. Hamara baratera inkuru mugaje nta na kimwe twavugana nabo. Hamara Yesu hamara burya ikintu bavuye na mabuja ikintu nibuka ikintu Yesu yabwiye mabuja yamubwiye ati abatunze ntaco basaba Imana ariko abakene baragisaba. Kuva nakaza muri pantasisho nico nanje noshinga ko inta Yesu nashima. Amen. Yaranavuze ngo abatunzi kwinjira mu bwami bwo mu ijuru ngo biragoye, ariko twebwe tuzotunga twongere twinjireyo kuko dufise Kristo. Abantu batunga ibyaha, abantu batunga ubwibone, abantu batunga ibintu, ariko twe tuzotunga amafaranga kandi tuyakoresha neza mu gukorera Imana tuzoje hejuru. Yesu ashimwe. Ntahe umuvyeyi wacu yatubwiye ko uku kw'icenda ari uko kuvyara. Jewe nasavye ko mvyara ubushuri. Umugabo wanje yararose akazi kandi ikindi shima Imana nuko ata telefone nari mfise n'ikibanza inca ntako ndugara, ariko ubu natanguye gukora mu ndugiriza icubahiro ku mwami Yesu. Amen. Yesu abyaye Imana mukore avyarwe ubushuri mu kwezi kw'icenda bwo kuvyara. None rero yaronse telefone aronka n'amafaranga asubira ku kazi n'umugabo asubira ku kazi mu matabushuri none utatu. Haleluya. Amen. Nimushina hano abahagaze mu kibuga abantu bari Imana. Imana nini cyane gose. Uzo ikangira aje turi kumwe. Jewe shiye mu bintu byinshi. Cyangwa kandi Imana yacafite umugambi. Imana iramunda cyane. Cyaciye mu bigeragezo byinshi. Naciye mu bintu by'ifu byinshi. Ariko Imana ikazahasimbisha. Hariho ukuntu Ego umunyabyaha ntawuta turasenga mugati abanyabyaha ariko Imana iraduharira sivyo ntagira baba bajyana rafakaye nta n'umugabo ufise kabisa ndiraranya n'imfuvyi n'umugabo ufise nuko umugabo namufise Imana yatakuye nagwari kangiza ndacamo ibintu bigoye ikansimbisha nasha n'amaguru Imana ihabwa icyubahiro bajya bazanye ku modoka kuwa gatandatu nabona banyirukiza hajya bagiye kuhagerekeje umuntu nabonye neza bakweretse hano bagushe none batorosha nasiye mu jisho byose uzijisho ko cyujuka n'igitambara bafunze mu maso abantu bibaza ngo nisanganya nagize urya rero sinabona ugiye ugeze kuri ndi mu nzu hajya umuntu ashaka ugiye abwira umwana ncaheho irangoye nshaka mwana we nishikanze vuba ndiko nokusanira akadobo mama shira ngaha utagiye rero ngo hanyuma kugira ngo ma nukuri akashaka ngaha kari umwana mawe urahumye ariho baharuturanderera ariho baca hepfo no haruguru papa wacu yarapfuye none tugiye kubaho gute mana tugiye kubaho nte tugenze gutega mana turakwigiza mana wo mw'ijuru uyu muvyeyi wacu dusigaranye ndakwigiza mana kugira ngo umuhumure ayo maso mana none nkaca nkorora amosozi nkavuga ati mana nukuri rishengesho nariko barasengera nanje mfasha unyumvire isengesho ryanje nanje kugira muhuke aya maso wegambere na mbere nibaza ati ni amaso y'ibiyo y'amayopi n'amayopi nyene wow natanguye ubwa mbere ntangura ndagwara nababwira rero mwumve ko Imana burya ariko ari nziza cyane ndagwara malariya ndaja no mu bitaro mvuyeyo nkipfa hajya nangwa gutora mitende canagura kubona ibipfungu mu maso yose nkagenda ni wa muntu ntarengana umuntu ntabuze ati nsidengana umuntu ntabuze mwaramutse umuntu atawumva kwega manadi usigaye ufise inzigo wowe urunyanga
wewe bigenda gute nibi mwana w'Imana n'ukuri mbabarira jewe simbona hariho ibintu byavutse mu maso ndagushikira ebe ndakubona mugaze ndakubona isura ndakubona uhagaze mugabo isura sinakumenya mbabarira ibyo ndagenda muri farumasi ndagura irya miti ndashirayo Imana irampamenga birahumuye ukebuke mu nyuma rero ntakumvira ijisho itabura kuzamo akantu nkahora n'ibitara yo gaca n'inyegetse nkahora n'itoroshi yo gaca n'inyegetse ese umuduga nawe udasize ko atamanyota ari yayo yo reka turabe ukuntu twoyarondera hanyuma umuntu akuvuza amaso umwana aremera arayiba umugabo ntiyari kuyamuha ngo akujije nyina yemera arayiba umugabo umwana azariba 1000 yiba 2 arabahashira yiba 3 arabahashira acarambira mawe nukibona oya uraza rero nakwerekeza kukuvuza amaso baranjana barampima mufasa ijisho rimakana mami bazohava bari baka yo mahera zoyakura etehu bambaka ijisho amasubire kubona Imana ntuhakwiye Imana kuri biraho ryamate basha sabambira ibinini ngo ntibakugurire ibinini ngo amarori nayo uzoza ku munsi wa gatanu ngo turavye cahindutse mugagwa aruntu umenga ruracanye iyo nanyo iyo miti ugiha rero turaza natwe barampa amarori shirako nabari wa murozi rero yakawe yari yayigize kumbe ngo reka kagakenyana ariko ari n'amahera kagiye kugura amakwaye kandi akereka ayo mayo ntakayambaye